됐어. Turasubiye kubaramutsa nshuti namwe bakunzi ba Inkerebutsi TV, tubipfuriza amahoro y'Uwiteka, tunabasaba ku bataraba abanywanyi bacu ko boraba munsi y'iki kiganiro aho handitse sabone canke subscribe kugira bace bahakora. Bakije kuhakora haca haza agakengeri nakone bace bagakorako, baje kugakurako baca babona handitse tout canke all, nahone bahakore kugira bazokwame bashikirwa n'ibiganiro twamadushikiriza kuri Inkerebutsi TV byoroshe. Rero nkuko twabibabwiye ku munsi w'ejo, igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024 mu gihe c'amasaha ya saa 10 komine Mabayi iri mu ntara ya Cibitoke ahaguye imvura itari nke, imvura yashoboye konona ibintu bitari bike, aho ibarabara riva Rugombo rija Mabayi centre ariko riri ku mutumba wa Kabere ryashoboye kujamo ibicafu byinshi canke amabuye rirasibangana kubera ibyarungitswe n'ayo mazi y'imvura yaguye ari nyinshi gacatuma inzuzi zuzura. Izo n'inzuzi rero nko abenegihugu batubwiye, inzuzi ntono cane, ariko kubera imvura yaguye ku munsi w'ejo zatumye zuzura cane, bica bituma zifata bibuye byinshi byakuye hejuru zirungika mu ibarabara. Kuri uyu munsi igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa Munyonyo benshi bakunze kwita kwa 11 umwaka wa 2024, abenegihugu isinzi bazindukiye sibura ibarabara ahantu hari hafashwe, hari huzuyemo amabuye, ahantu hari huzuyemo ubucafu bwinshi, ibiti, amabuye, ibicangacanga. Bari kumwe n'indongozi za komine, twovuga nka musitanteri wa komine Mabayi, umunyamabanga ntayegayezwa wa komine Mabayi, bajeje iby'ubutunzi muri komine, bajeje iby'iterambere muri komine, n'abandi benshi cyane basanzwe bakorera mu bisata bitandukanye bya komine Mabayi. Bazindutse basibura ibarabara ku buryo byosura kurengana, kandi nkuko twabyiboneye imiduga yaritangwe kurengana, naho itariko irarengana neza, ariko byaboneka neza ko bari basizemo ingufu zidasanzwe kugira bashobore guca nako kayira gatonya imiduga ishobora gucamo. Rero twavuye twegera musitanteri wa komine Mabayi, aratwiganira bike mu byashoboye kononekara, anatubwira n'ibyo bategekanya gukora. Reka rero tubasabe mu mukurikirane. Turabona mutije musitani. Amahoro cyane. Meze neza. Turaho buhoro. Reka tubase mubanze mwidondore abadukurikirana ku Inkerebutsi TV. Umusitanteri wa komine Mabayi Zomporera Jane. Ego, ku munsi w'ejo haraguye imvura itari nke, imvura yashoboye konona ibitari bike, mbega gushika isaha mumaze kumenya ibyononekaye? Gushika kuri iyi saha kubera yuko imvura yaguye gushika ku masaha yitereye y'umugoroba, yashikanye hafi isaha imwe y'ijoro, ntiturabimenya neza, ariko ikigaragara nuko imirima myinshi yashoboye kononekara. Imirima myinshi yarononekaye, tutibagiwe ibarabara rikuru urabona ko ritariko rirarengana neza, yashoboye kononekara. Hariho n'amazu menshi yononekaye, amazi arinjira mu nzu. Duhereye ko hari ikambi y'igipolisi, baraye bahagaze, amazu yose yarinjiyemo amazi, naho ntayashoboye kuryama hasi. N'imihana yegereye ku ikambi y'igipolisi hariho iyashoboye kubomagurika, ariko ntituramenya igitigiri neza cy'amazu yahomotse muri rusangi, ariko imirima yoyo ni myinshi, kandi murabona yuko n'ibarabara ryabangamiwe cyane. Mbega mugiye gukora iki? Niyahe ingingo mugiye gufata muri komine musanzwe murongoye kugira ibintu nk'ibi ntizosubire kubibona? Icyo tugiye gukora
kubahimiriza hama tubatumirire cyane guca imikobeko ku misozi ihanamye kugira ngo ijya mikobeko imvura iguye ishobore kuyihagarika umurindi yari kiraza ko ushobore kugabanuka. Ico nico tubona gishobora kudufasha muri uyu mwanya, mugabo ubu tugerageje kubona imirima yononekaye uko ingana bishobora no gutuma n'inzara itera mu bene gihugu kubera imirima yatwawe kandi bari basohoye amaboko. Rero tugiye kubatumirira baca imikobeko ku mitumba kugira bashobore kuhagarika umurindi w'imvura nyinshi, kuko itanguye kuguku ariho yari igitasura kandi umwanya isigaye kugwa ari munini. Ni ukuvuga ko hogera igihe kici ata murima n'umwe usigaye hamwe hatogira igikoze. Amazi yashoboye kononera ibintu byabo, icyo tubabwira nuko bo kwihangana kuko natwe barabona yuko turi ku kivi, turiko turakora ibyo dushoboye kugira ngo turabe yuko boshobora kuronka aho baryama. Turashimira cyane abenegihugu iyo tubikoze ko baca baza bagasidukana n'iyonka kugira ngo baze gutabara. Ejo nta modoka yarengana, mugabo ubu naho ziriko zirarengana bigoranye, urabona ko bariko baragerageza kuzicira inzira. Naho atari ibintu tubona ko biza guhera uno munsi, ariko turabashimiye cyane ku mwete bagize, abasanzwe bakorera cyane cyane mu mwuga wo gucukura inzahabu bitabiriye iki gikorwa, kandi ntibakorera aha byabereye ariko babyitabiriye mu ntumbero yo kugira ngo nabo baterere umuganda mu bikorwa by'iterambere. Hoba hari habo mushobora gutera kamo? Dutera kamo abenegihugu bose muri rusangi ko igihe cyose dutumiriye ibikorwa ko bobyitabira kuko ntibiza guhera. Tubatera kamo kugira na mu gitondo baze dushobore kubandanya ibiza kurara bidaheze, kugira turabe yuko ibarabara twosubira kurisibura rikasubira kubona abantu bagasubira kurengana byoroshe. Reka tubashimiye cyane kuri aka kamo mushobora kuturonsa, twabonye ko mwari mu kazi kenshi ariko muremeye kubahagarika kugira mushobora kugira icyo mudushikirije ngaha ku Nkerebutsi TV. Turabakengurukiye cyane. Bakoze.